mukomera amashi Imana ya repentance, mukomera amashi umwungere wacu. Ndashimiye Imana yo mwijuru ko yangiriye neza ingeza hano. Nashitse hano ndushe ndemerewe ndikangaho mu kwezi kwa gatanu. Nashitse n'inzoga cyane haragera igihe abavyeyi n'umutonto twabana ndanwa inzoga ndaboregwa. Arambwira ati ashusubiriye nzobibwira abavyeyi bawe. Hama ugira kabiri ndasubira, maze gusubira hacabaho impamvu baca baraza turandika turasinya amasezerano uko bazonkoza ico bashaka ninasubira kunwa inzoga nkaboregwa. Hanyuma maze kubisinya ndavuga ati muzonkoza ico mushaka muzosubiza ruguru. N'ubundi ndavuga ati ni hatari, inyota iguma ari yose ndabandanya ndanutuyoga sinasigaye kandi wabisinye kandi yego usubira kuyinywa kandi narayinyoye kweri. Nasigaye nkunda inzoga bitwa kike cyane. Yego yitwa gute? Yitwa kiki. Kiki? Yego. Je narinze ubusarabwayi na kiki. Kiki? Kiki uyihejeje cupa. Irabora cyangwa cyane. Bas. Ewe kiki mana ya. Daba na wewe ufise ibiro nk'ivyo ngana. Unyoye kiki byaca bigenda gute? Sanga ari hatari iyo mborewe abangaho kumutakura kujya kabiri naca niruka kugera kujya mbere nkavuga ati jewe ndatashi ndagiye muhire wacu. Kandi muhiri wanyu Jemba ngaha nyene Bujumba gusa muhira ni mu Bukeye. Wasanga waharenza ariko. Nagumuka ndi muhira mvuye muhira ati jewe nditahiye ndagiye mu yego n'amaguru nyene hari nko mu masaha 8 z'ijoro. Saa 8 z'ijoro ngo araduze mu Bukeye ariko kiki urumva kiki gikora saa 8 z'ijoro kwaduze mu Bukeye tugire rero ingene wacitse. Yego shitse hano nashitse ari mu masengesho y'imisi 3 mu kwezi kwa gatanu. Maze kuza hano numvise ku radio muriko murasenga ngo mufise igikorane c'imisi 3. Nanje candavuga ati asha nanje ejo kwa gatanu ntegerezwa kuza. Candaza kuva nkishika ngaha nta nyota y'izoga nasubiye kugira kuva ico gihe. Hama rero ndashima Imana yagiye inkorera ibintu byinshi ngaha sino bivuga ngo ndabimare. Gusa ico shima cyane Imana ku munsi wa Mungu hari habayeho impamvu zo gusubira ruguru ngo nzogaruka ndose ico nkora. Gusa navuye ngaha ku mugoroba cyane umva telefone wambwira ati handi wasaba kakazi kabonetse ejo uzotonde gukora. Yego ubu rero ndakora. Imana ibahezagiye. Amen. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icubahiro kandi. Ego hama nanje narinje gushima Imana kuvyo yankoreye. Ikintu ca mbere Imana yankoreye kandi catumye nza no gusengera muri no shengero mu mwaka uheze wa 2024 mu kwezi kwa gatandatu nagwaje umwana aha ku bitaro kuri Hope. Uwo mwana yamaze imisi 30 ari muri bomboni. Abakozi bo ngaha b'Imana nibo baza kunsengera. Nabonye ikiganza c'Imana ya repentance. Ni nayo mpamvu nafashe umwanzuro wo kuza gusengera aha hantu hariho Imana. Imana ihabwe icubahiro. Ikindi nshimiye Imana haheze indwi 3 ku munsi wa gatanu madame wanje ari yibungenza afise inda. Araza umukozi w'Imana aramuhanurira ngo ijoro ntiriza kurenga utibarutse. Imana ishimwe cyane. Maze agishika muhira imbanyi yaciye imufata tuja kuri mu bitaro kuri Prince Reja. Imana rero yumve yuko ndayishimiye yaraduhaye ikibondo. Imana ishimwe cyane.
ikindi nshimiye Imana yankoreye nagumye ngwana n'ijwi rimbwira ngo haguruka ushime Imana kuko ni ikintu nanjye cyari kimpangayikishije nk'umuntu amaze kumenya Imana ishimwe cyane je nkiri muto novuga yuko ari bwo buzima nakuriyemwo muhira ruguru yo mvuka najya kwisanga mama wanje ari umupfumu Imana ishimwe cyane maze kuva nkiri muto mbona ko ibyo bintu haza abantu baragurira bamwe bakaza kwivuza je nanje rero haragera igihe maze kumenya Imana ndavuga ati Imana ndakeneye yuko mama nawe uzomutabara ndiko ndasenga nkamusengera nkavuga ati Imana uzumuhe nawe akumenye akizwe Imana ishimwe cyane maze igihe kimwe Imana irangenderera iranyereka ibintu byose biri muhira ndavuga ati burya rero mama wanje naho bahoma amaso abantu ngo barabavura ariko ndabona yuko harimo ibintu bitameze neza Imana ishimwe cyane icyo gihe maze kuduga ruguru turaganira hama ndamubwira ati mama wanje hari ibintu bitameze neza hari ibintu biri munsi y'igitanda Imana ishimwe cyane ndabimubwira nk'uko Imana nyene yabinyeretse maze arambwira ati mwana wanje ibyo by'agakiza ndabyumva ati ariko kugira nanje nze ntera intambwe nkizwe hari ikintu ngomba ko iyo Mana yawe inkorera Imana ishimwe cyane maze ansaba ati genda usengere ukigire nk'umutwaro twari tuba mu nzu ishaje ikuze ambwira ngo iyi nzu urabona yuko ngo ishaje ndagomba ko iyo Mana yawe ikora igitangaza iyi nzu yongere ihagarare kandi imere neza Imana ihabwe icyubahiro maze ngo usenga Imana hari ibintu Imana yakoze Imana imwubakira iyo nzu Imana irayisakaza amabati mashasha maze kuyasakaza ayo mabati sinasubiye kumubwira ngo mama ngo tera intambwe usubire ngo ukizwe rero Imana ishimwe cyane maze kuza ngaha niho nagumye nsenga ubu rero igitumye nza gushima Imana nuko mama wanje yateye intambwe yakiriye umwami Yesu kandi na bya bintu byose yahora akoresha kuraguza yarabijanye abakozi b'Imana barabiturira abumvise gushima kwanje Imana bahezagira nanje mpagaze hano nje gushinga intahe ico Imana yankoreye umushinga ntahe wanje yaramaze igihe kinini agwaye cyane yaragwaye amaguru ibintu byaza biramutabagura ntiyambara ibirato hari haheze nk'imyaka 10 yambaye ikirato agashaguma aribwa amaguru akaguma yiyagaza cyane gushika naho yo kwikomeretsa ariko ariyagaza bimujya ariko narabigize nk'umutwaro nawe nyene araza ngaha baramusengera ariko nca ndabigira umutwaro nguma ndabisengera ndabibwira abakozi b'Imana bamusengera ubu ndashima Imana yuko yamukijije iyo ngwara kandi ndashima Imana ko yankijije kuwa 4 w'indwi heze naje ngaha nkomeye ndasenga muri burakeye ndataha Nshitse muhira ndinjira mu nzu haheze akanya ndiko ndahicaye abana numva umutwe uramenetse w'uruhande rumwe ngaha uko umwanya wagenda urahera niko naguma mbandanya meneka uwo mutwe harashika ku mugoroba shandaza ngaha aye ndasenga ku mugoroba delivrance ntashe numva ni bukebuke ariko birasubira no mwijoro biguma bibandanya kuwa gatandatu nje ngaha aye bariko barasenga narasenze umukozi w'Imana ariko arasenga avuga ati abagwaye bakire naciye numva wa mutwe ukize naguma meneka umutwe cyane nari maze nizosi kumva ridadarara ntahindukira neza ubu rero ndashima Imana cyane y'igicaniro cya repentance ko yankijije kandi yankirije n'umufasha wanje Mwameni Imana amashi basha hano hari Imana kandi ntawahize amaramara yana ifise umutwaro manyo ukwezi kose mugabo ndashima Imana no kuwa Mungu ndaza gusenga ngaha ku munsi wa mbere Imana yaciye wishura mu mpera amashimana amashi